Ese wigeze wibaza uko igikombe cya Afurika AFCON cyatangiye? Ni bande bagiye bagitwara cyane? Ni ibihe bintu bidasanzwe byabaye mu mateka yacyo? Murakaza neza rero kuri iyi channel yitwa Habineza TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka yaranze AFCON, aho yagiye ibera, udushya twaranze iri rushanwa, ibihugu byagiye biryegukana uko imyaka yagiye ishira. Bahaye ikaze rero ubane natwe kugira ngo byose uze gusoza ubimenye, umenye naho kizabera, umenye n'ibyagiye bikiranga byinshi bitandukanye. Urabyumvira hano kuri Habineza TV. Kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byose, maze nusoza kucyumva ukore comment unasharinge abashuti bawe. Uhaye ikaze ku buryo burambuye. Igitekerezo cyo gushyiraho igikombe cya Afurika AFCON kizwi nka African Cup of Nations cyatangiye mu mwaka w'1950, kigizwemo uruhare rukomeye n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF, Confederation Africaine de Football. Yashinzwe mu 1957. Irushanwa rya mbere ryabaye mu mwaka w'1957 muri Sudan, kitabirwa n'ibihugu bitatu gusa: Misiri, Ethiopia na Sudan. Kuva icyo gihe AFCON ikomeje kwaguka, igenda ihuza Afurika yose, iba urubuga rwo kwerekana impano n'iterambere ry'umupira w'amaguru ku mugabane. Misiri niyo ifite amateka akomeye cyane muri AFCON kuko ariyo yaryegukanye inshuro nyinshi kurusha izindi, ikaba yararyegukanye inshuro zigera kuri 7. Udushya n'amateka yihariye byaranze AFCON. Mu mateka ya AFCON habayemo ibintu byinshi byihariye. Mu 1968 irushanwa rya mbere ryatambutse kuri televiziyo, rituma Afurika yose itangira gukurikirana umupira w'amaguru. Mu 1996 AFCON yabereye bwa mbere muri Afurika y'Epfo nyuma ya apartheid, ikanatwarwa n'icyo gihugu. 2012 Zambia yatwaye igikombe itsinze Cote d'Ivoire ku munsi nyirizina abakinnyi bayo bari baraguye impanuka y'indege muri 1993. 2019 AFCON yabereye bwa mbere mu mpeshyi Sama, aho kuba mu ntangiriro z'umwaka ibera mu Misiri. 2021 yakinwe 2022. Irushanwa ryabereye muri Cameroon ritwawe na Senegal ku nshuro yayo ya mbere. Ibi byose byatumye AFCON iba irushanwa rifite amarangamutima menshi n'amateka akomeye. Aho AFCON yagiye ibera n'imyaka yahabereye. AFCON yagiye ibera mu bihugu bitandukanye bya Afurika, byerekana ubumwe n'iterambere ry'umupira. Mu 1957 yabereye muri Sudani, 1959 ibera muri Misiri, naho 1962 ibera muri Ethiopia, 1963 ibera muri Ghana, 1965 ibera muri Tunisia, 1968 ibera muri Ethiopia, 1970 ibera muri Sudani, 1972 ibera muri Cameroon, 1974 ibera mu Misiri, 1976 ibera muri Ethiopia, 1978 ibera muri Ghana, 1980 ibera muri Nigeria, 1982 ibera muri Libya, 1984 ibera muri Cote d'Ivoire, 1983 ibera mu Misiri, 1988 ibera muri Morocco, 1990 ibera muri Algeria, 1992 ibera muri Senegal, 1994 ibera muri Tunisia, naho 1996 ibera muri Afurika y'Epfo, 1998 ibera muri Burkina Faso, 2000 ibera muri Ghana na Nigeria, 2002 ibera muri Mali, 2004 ibera muri Tunisia, 2006 ibera mu Misiri, 2008 ibera muri Ghana, 2010 ibera muri Angola, 2012 ibera muri Gabon na Guinea Equatoriale, naho 2013 ibera muri Afurika y'Epfo, 2015 ibera muri Guinea Equatoriale, 2017 ibera muri Gabon, 2019 ibera mu Misiri, 2021 ibera muri Cameroon, 2023 ibera muri Cote d'Ivoire ariko yakinwe 2024. Ibihugu byatwaye AFCON n'imyaka byagiye bitwaramo.
Dore urutonde rw'ibihugu byatwaye AFCON n'imyaka: Misiri muri 57, 59, 86, 98, 2006, 2008 na 2010, ikaba ariyo yatwaye inshuro nyinshi zigera ku nshuro 7. Ghana yatwaye muri 63, 65, 78, 82, ikaba yaritwaye inshuro 4. Cameroon nayo ni inshuro 5, ikaba yaratwaye 84, 88, 2002 ndetse na 2017. Nigeria yitwaye muri 80, 94 na 2013. Naho Cote d'Ivoire 92, 2015 na 2023. Algeria muri 90 na 2019. Senegal inshuro 2021. Maroc muri 76, Tunisia 2004, Afurika y'Epfo muri 96, Zambia 2012, Democratic Republic of Congo icyo gihe yitwaga Zaire yayitwaye 68 ndetse no muri 74, Sudani muri 70, Ethiopia muri 32. Mu gusoza rero igikombe cya Afurika si umupira w'amaguru gusa, ni amateka, umuco, ubumwe n'ishema ry'Abanyafurika, cyatumye impano nyinshi zimenyekana ku rwego mpuzamahanga kandi gikomeje kuba isoko y'ibyishimo n'amarangamutima. Niba wakunze iki kiganiro ntuzibagirwe kugikurikira, kugisangiza n'abandi no gukomeza gukunda umupira w'amaguru wa Afurika. Mukore share ndetse munakore subscribe mufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byose bitazajya bibacika. Ikindi nabibutsa ni uko update zose zigiye kubera muri iki gikombe kizabera muri Maroc uyu mwaka tuzibagezaho 5 kuri 5. Murakoze cyane. Abu Dhabi ni Habineza TV. Murakoze.